Shalom shalom akunzi b'ikiganiro Intahe yubaka n'umunezero udasanzwe n'iteka ridasanzwe gusa kubakira muri kino kiganiro. Uno munsi turafise umutumire adasanzwe aryoshe muraza kumubona n'umumama je ndiko ndamuraba deja naho mutaramubona ariko aramwenyura ariko aratwenga yitwa Madame Verra araza kutuganiriza ku buzima bwiwe ingene yakuze mu buto bwiwe ingene vyagenze yongera tubwire n'ingene Imana hamagaye apana kugira ngo yitabe Imana mugabo mu gikorwa cyayo kugira ngo imukoreshe ibidasanzwe. Ikaze cyane Madame Verra. Murakoze gose Prince. Ndanezerewe cyane kubakira muri kino kiganiro. Je ntushobora kwibaza. Okay. Ushobora kutubwira Verra ninde abatamuzi? Kumbure hari abantu bakuzi bakumenyereye mugabo Verra ninde? Nitwa IZERE Verra. Ndi umumama ndubatse ndafise n'abana. Verra ni umwana avuka mu muryango w'abana batanu. Verra akaba ari umuhererezi. Verra akaba ari umwana w'Imana, akaba akijijwe, akaba ari umumama y'amahimba wanezerewe kuko umunezero uhoraho nizo nkomezi zanje nico civugo canje ca buri munsi. Amen. Urakoze cyane ku mwidondoro duhaye. Nibaza ko aragerageje kwivuga, nibaza ko twica tubwira ko rero ukatubwira agakemanyi ico wadutekereye. Verra yakuze gute? Verra vyagenze gute? Verra abantu baramubona asimba aryohewe ariko arigisha no muri kaminuza nuko bari bakuzi mugabo Verra mu buto bwiwe vyagenze gute? Wavutse ukijijwe canke vyagiye biraza? Ngo nta uvuka kijijwe kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Oya kabisa. Navutse mu muryango w'abana batanu muri quartier Mutanga Sud, nkuko nabivuze ndi umuhererezi. Umuvyeyi papa wa mbere yitavye Imana mfise imyaka 5. Kandi ico ntibavyita maternelle bavyita gardienne. Hama turakurana n'umuvyeyi umwe twari dusigaranye mama. Hama mpejeje mwaka wa 6 mu mashure mato primaire, ntanguye ivugizo ntarakwiza imyaka 12 haraheze nk'indwi amayinga 2 canke 3 ntanguye mu windwi. Umuvyeyi twari dusigaranye nawe mama aritaba Imana. Aho hose sinari bwakizwe muhira mu muryango ntawari bwamenya agakiza. Rero mama heje kwitaba Imana aho ntanguye mu windwi ni Imana yatugiriye ubuntu turaronka senge ico bita mu kinofunofu tante paternelle aza kudusanga aho twari tuba Mutanga Sud kugira abandanya tubere umuvyeyi aturere. Uyo mutante bakuru babo bari bakuzeho yego bisanzwe tuba twegeranye. Uwo rero senge wo masenge niwe yarakijijwe ngira niho hari umugambi w'Imana ko nzomenya agakiza biciye kuri uwo senge yaje kudusanga aje kugumana natwe ngo turere duhejeje kubura uwo muvyeyi twari dusigaranye. Candakira agakiza hari mu kwezi kwa Munyonyo 1998 hari haheze nk'ukwezi nk'ije imyaka 12 ntanguye amashuri yisumbuye mu mwaka w'indwi kuri lycée Vugizo niho namenyera agakiza. Vyagenze gute? Hari ku ishuri? Murakoze kuri ico kibazo. Oya uyo senge yaje kudusanga muhira wewe yarasanzwe akijijwe bijya twita kenshi mu Faransa ngo ama cellule de prière. Aho yasengera wewe bari bafise abo basengera hamwe bafise cellule de prière bahuramo hagati mu ndwi rimwe mu ndwi. Uwo musi rero arambwira ati tujane murabana nawo umwana w'umuherezi umwana muto kujya bwa mu Gifaransa baguma ari attaché n'umuntu aba ari hafi agumana twaragumana yari umuvyeyi mwizo masenge. Arambwira ngo tujane mi cellule turajana numva ndaryohewe numva ndahimba turajana rimwe ni sawa ndataha. Ikindi gihe arambwira turajana kuko nari naryohewe nahumva ubuzima duhimbaza Imana mu makantike mu majambo y'Imana. Irigira kabiri turajana irigira gatatu ku ncuro igira gatatu niho bavuze ubutumwa bwiza ndizera baramfasha hirya yo kwizera ndaturisha kanwa muri iyo munyo 1998 ndatura ndizera nakira agakiza ubuzima bubaye ubuzima bwanje buronka intumbero nshasha kuko ico gihe narumvise muri je ikintu gihinduka kujya bavuga ngo ubutumwa bwiza subwa amajambo subwo kujya no kunyungo ariko ngo namahoro n'umunezero no kugororoka muri mwemu yera canumva ubuzima bwanje bufasha indi ntumbero ubugingo bududubiriza muri jewe nuko vyagenze kwakira agakiza. Kuva ico gihe mwakiriye agakiza gushika no munsi
nimwigeze mubivamo canke ngo bihinduke muri mwebwe mwarashishikaye ngo no kuvaho nkaja he Yesu umwana w'Imana ako umuntu yobivamo akaja he ahubwo muri ivyo yaravuze ngo uko ndushaho kumwegera ngo amaso yanje arahumuka sinigeze nsubira inyuma sinigeze ndabivamo atari kubw'inkomezi zanje ariko kubw'ubuntu bw'Imana kuko ngo yatangwa igikorwa muri twebwe niyo kwizegwa izogisozera ahubwo nagiye nkura mu majambo y'Imana yo masenge yaramfashije mu ijambo ry'Imana mu kugenda nkura mu gusana Kristo inyuma yaho haheze umwaka umwe utuzwe nk'amezi 10 ndagirirwa neza ngera ikirenge mu ca Yesu ndabatizwa mu mazi menshi Imana yarabikoze n'ukuri mu gifaransa avuga ngo c'est lui qui crée le vouloir et le faire en nous ngo nishira gushaka gukunda no gukora yagumye ingirira ubuntu iyo Mana nziza nguma ndabifitiye inyota n'inzara kandi genda imperekeza kanatsinda n'umwongere mwiza n'undi acifuza kumenya bishasha ngo nibagirire inyuma nkayumvira ibiri imbere n'ubinyotege cari yayindi none wotubwira ko wari wabuze abavyeyi kandi ukiri muto cyane uretse ko waruhejeje guhindurirwa amateka mu kwakira umwami Yesu umwami mukiza mu bugingo bwawe nta gihe byashe kumbura kumbuye cyangwa kumva urifuje kuba ufise abavyeyi nk'abandi bana wavyitwaramo gute kumbura ashobora kuba ariho umujene akora dukurikira aheruka kubura abavyeyi biwe canke yabuze abavyeyi biwe yataye ivyizigiro wavyitwayemo gute mbega Imana waruheje guha ikibanza mu buzima bwawe yagufashije gute kugira ngo ushobore kuzuza novuga ngo ico cari kibuze cari c'abavyeyi nubwo wari ufise masenge nibaza ko nawe nyene haraho atashika murakoze gose Prince kuri ico kibazo ciza Imana iguhumugisha ijambo nagendeye ko uwo masenge yakunda kumbwira kandi naho twaje mu maseluri gusenga na eglise iri jambo narakunda kumva rigaruka candarigira ryanje kuva ico gihe mfise imyaka 12 nkijijwe nkibura abavyeyi gushika n'ubu iryo jambo riri muri Zaburi igice ca 68 umurongo wa 5 hatubwira ngo Imana irahayo hera ni se w'imfuvyi n'umucamanza ahagarikira abapfakazi ndagomba dusubinya aka kantu akavuga ngo Imana irahayo hera ni se w'imfuvyi ngo il est le père des orphelins amen iryo jambo ryaranyubatse rirambumba donc Imana irahayo hera ni nko kwirahira ngo ndi se w'imfuvyi muri Zaburi 68:5 ijyanyuma byaciye rimfasha ni rya Zaburi ikigabane c'icenda umurongo w'icumi Zaburi gice cye n'umurongo w'icumi havuga ngo kandi abazi izina ryawe bazokwizigira kuko wewe uhoraho udahwemukira abakurondera ngo ceux qui connaissent ton nom ils se confieront en toi donc ahambe namye ngo Imana ni se w'imfuvyi donc Verra yabimenye yabihakikishije kumwe bwa mugiswe ngo guhakikisha kandi ngo abazi izina ryiwe uhoraho ngo bazomugirira confiance wavuze neza ati kumbura uwo masenge ntiyari gushika ngo yuzuze kuko mubivuze ko ari nk'abandi shobora kuba nabone bavuga ati twabuze abavyeyi ndetse no kubanda toba ari imfuvyi turabizi ko ata muntu ashobora gukombla ngo yuzuze umutima w'umuntu nibibaho ntivyigeze bibaho ntibizokwigira binabaho niyo bibaye n'abantu baba ko barigirisha n'ababigize bagashira ivyizigiro vyabo mu bantu haragera igihe ngo bakaba desi bagahemukirwa kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo wizigira umwana w'umuntu ngo ubu yazokomere ku mutima kandi biroroha kugaruka reko nagira ubuntu nkabimenya kuri imyaka 12 umuntu abakiri muto kenshi ntuburononwa n'ibintu vyinshi vy'isi Imana yarandinze kumva kukumbuye kuhamagara papa mama ico nicobura kuko nta muntu nta mwana tokumva akuze yifuza gukura afise papa mama ariko Imana imaze kumbwira naciye mvuga Mana ijambo ryawe rivuga ngo isi n'ijuru vyova ariko umuntu nta nakanyuguti mu ijambo ryawe kovako ndavuga Mana uranyemereye uri papa urumva hirya ya vie spirituelle vy'impemu vyo kundera no mu buzima émotionnel santé mentale umunezero amahoro amagara meza kugira ivyo mfungura n'ivyo nambara ubwenge mwishure kugukorera ati Verra niho ndi wamenye ko ndise w'imfuvyi kandi wamenye urazi izina ryaje ngirira confiance gusa uzovyibonera yagiye ibikora iryo rungi karikuraho iyo vide kayikombla kumwa muri imvi yavuze tugafatanije je nawewe nta
ndatari Yesu yo mbumba ntarindi zina no kwemera kuko bugingo n'umunezero bibonekera muri we. Birisobanuye. Ego cyane. Vera arakijijwe ku myaka 12 aratanguye icyo twakwita adolescence. Hari ibintu bitanguye guhinduka ku mubiri wiwe, hari ubuzima butanguye kuza bundi kumbure butandukanye. Vera yabiciye mu gute ivyo bintu? Vyagenze gute? Yego ndavyibuka nawe. Abandi bakobwa turabona nyene inyifato zihinduka baca bashuha, wewe ufise masenge gusa, vyagenze gute? Nkuko nababwiye ico gihe nakizwa naniga ku ishure lycée Vugizo, lycée Clarté Notre Dame de Vugizo. Muratse ku mashure yisumbuye haba hariho ico bita les gros bibliques. Twe dufise nozene abari badukuriye hige kuronka umugisha n'uburere twakura mu ishengero ry'Imana n'amaselule de prière hariho n'amagro biblique. Bisigura ngo umuntu yaronka ingaburo ikwiye. Hirya y'ivyo kuri Mutanga Sud bamwe bari bahaze ico gihe twe twafise umuntu w'umupfasoni Imana yarahagurukije ku buryo mardi de chaque semaine buri wa kabiri buri yinga hari icitwa rencontre des jeunes filles. Haba hariyo umuce catégorie des jeunes, donc les ados, puberté, adolescence n'abakobwa les filles adultes. Imana itugirira ubuntu kuva ico gihe umva nengeye no mu 8 ya 13 ans iyo cellule yaba chaque mardi yabigeme gusa. Imana itugirira ubuntu uwo mu mama n'umunyamahanga. Imana ikamukoresha ku buryo kujya kuri assiette utoga umugi ntete gusa cyangwa utoga umugi inyama gusa ngo bibagira imboga canke umutsima w'ibigori. Birasaba kugira ifunguro zitandukanye ndema mubiri insanganyangaburo abibona kugira umuntu agire ubuzima bwiza. Imana yaramukoresha ku buryo yadutegurira assiette inyigisho zitandukanye. Zimwe zivuga kuri vie spirituelle, santé mentale, hygiène d'une fille, adolescence, sexualité, copinage, prudence d'une fille, kwirinda k'umukobwa, ibijanye n'ihindagurika rigenda riba mu mubiri, mbega gestion umuntu yovyifatamwo gute. Aho hantu sinzovyibaga ni Imana yantabari ntangura kubyumva ku myaka mike 13 ku buryo ivyo bintu rero bije kuko ntawe bitabako muri normalite. Kuko niko tutagenda mu baradusinziriye naho no kwambara amafume. Abo bahungu beza ntitwashobora kubabona Mutanga Sud naho twasengera naho twiga ntibobura. Ariko kubw'inyigisho twaramenya ngo umuntu ntagenda uko umubiri ugenda uragira n'umunsi nimba a 13 ans 14 ans ku myaka 13 14 wahumva ari vyahindutse wambare utambuka abahungu bakubone kuko Prince inshuti yanje iyo myaka nayifise ico gihe usi yo mfise bikwiregegwa imbere. Bisigura ngo nundi mu jeune yo vyumvira nga hari gihe imyaka iguhenda bakunze kuvuga ngo ubuto canke ubukumi ngo ubuto burahenda ngo buraguhenda ngo ariko ubusaza canke ubutamakazi ngo bukagukosora. Ivyo ndashima Imana yangiriye ubuntu nkabimenya kare nkavuga bwa bundi isafuri iteretse kumbabura ibi biragira ariko gira gutyo ukure ko yasafuri itereke hasi irasubira kubiragira. Twaca tuvyigatiye aho n'amachangement ariko araba kandi vyiza uko Imana yabiremye ariko ntucujana navyo ucigira Imana nkuko Zaburi ivuga ngo nabitse ijambo ryo mu mutima wanje ne gucumurako ngo mbe ni gutu umusore inkumi yo kweza inzira yiwe ngo nukugenda nkuko izo nyigisho zaramfashije nkamenya ngo higiye gukura mu mpemu be muri adolescence. Hamwe bahumva umenga kumwe tuvuga ngo bifuza umuhungu mwokundana agukomla ahubwo kenshi nasanze atabari gukundana abari guhenda na Prince nuko Imana rero yashoboje intangirira kare yakunda kutubwira ngo vaut mieux prévenir que guérir. Imana ndabimenya kare kuko urabona iyo bitabuko n'ubu bukerebutse ubona byari kugaruka Imana yabikoze kare rero kuko yari yarambwiye ko ari papa. Apana imwe bavuga ngo umwana atarezwe n'abavyeyi atarezwe na se ntacavamo ariko nawe rabo umuntu arezwe n'uhoraho namuhemu w'Imana sagaseseshwa rumuri. Mbega aho waciye ukaronka ivyo bigufasha gutyo ho bari havuye umuhamagaro uno munsi tuzi Vera afise
wo kuja kwegeranya ugwaruka ahantu hariya akababwira kandi akababwira abantu b'Imana je ndamaze kumviriza Verra ariko arigisha twaramutumiye ibintu abivuga uko biri kimwe bita ngo terre à terre nkuko ariko bivuga ho bariho byavuye canke byagenze gute mbega ico kintu Imana yagishize mu buzima bwawe gute kugira ngo wumve yuko vy'ukuri kuko ngira uraheza utubwire ido nido ingene byaje ingene byatangwa hari abakubona hari n'abajurene bazora video mugabo bavuga ati wa mu mama vraiment none bigenda gute byagenze gute mugize neza niho vyavuye Prince kuko naragize nyandavuga ari Imana ndagushimiye ko washizeho abungere abapasteur abarongozi b'ugwaruka aho twari turi muri Eglise MINEVAM ville baturera twe mu makohari hari abikorane vy'ugwaruka abo bose n'ubu turacabashimira Imana hari abakenyezi baturera turabashimira Imana ntibagiye abantu n'amama agaciro gakomeye bakuru banje yego ese bakuru banje abakobwa babiri abahungu babiri navuze ko ndumuhererezi nabo bantu barampaye indanga gaciro zidasanzwe abo rero turabashimira ariko kubwizo nyigisha aho kuri uwo mumama niho vyazananye kanatsinda n'ubu ntakirino yaragiye ntayo yari umunyamahanga yari uburengana niho vyavuye umwe ndicara ndavuga ngo Mana none nk'uyu muntu ngo hari Imana gushirira umuntu ku nzira iyo atabaho je Verra nayo kuva he canyibuka ijambo Paulo intumwa Paulo yabwiye Timoteyo ngo ibi bintu Timoteyo ndiko ndaguha ngo uzubibike neza ngo nawe uzobiha abandi bantu babizigirwa kumbure nabone bazobiha abandi jusqu'à l'avènement de notre Seigneur gushita umwami wacu aje ngo kandi data shemagizwa ngo igihe twama ivyama ndavuga ibintu none gamano yikurama duce bihera muri je ngo mba umukobwa mwiza bavyita gute ngo umwigeme wibanga niteka cyanda vyicarana oya kujya Paulo yavuze reka nanje ni nami ivyamwa muri ivyo nzobisangiza abandi nabo bazobiha abandi kugira twagura ubwami bw'Imana ntabari twebwe abariyo dukizanye n'abatwumva gushika Yesu agarutse niho vyaciye bitangura natanguye kuvyiga imyaka 13 nayice ntanguye igikorwa cyo kuza ndigisha umwumwe ndivugizo nkicari ko twicaranye ati ndakubwira ivyo twize amanote nkayabika ngiye kuri Eglise ndakubwire nabitangiye se imyaka 16 17 n'ubu rero Imana yagirugura imiryango ari mu ma Eglise ari mu mago biblique mu ntari Bujumbura canka handi aho Imana impaye akaryo ndabitanga kuko nivyo Imana yankirijemo naho rero uwo muhamagaro nico gikorwa catanguriye mu kuvuga ngo ivyo nahawe ndabiha abandi nanje nikizanye n'abanyumva pour la gloire de Dieu. Urakoze cyane ndagushimire cyane ngira dusa nk'abasozera mugabo hoba hari ikindi kintu umva ufise wovuga canke ikindi wunganira kuri no ntahe yawe. Ico novuga ngira abankurikirana niki kivuga gutya hari gihe umuntu abaye abuza abavyeyi kamvuge nko kubigeme rikaca mvuga ngo n'abahungu umuntu abuza abavyeyi aba yumva ico vuga mu gifaransa ngo je me sens perdu ngo I feel lost kandi ni vyo umuntu arataka rugaperda busoro ukumva ibingi vyawe biraheze ariko umaze kwakira ukizera Yesu abamumenye Yesu abagirira ubuntu abibutse ko uhoraho ari papa w'imfuvyi ni se w'imfuvyi kandi umumenye ntazoguhemukira naravyibonye ko abataramumenya nawe ngwino kwa Yesu mwizigira umuha ubuzima bwawe ntuzomaramara ntuzokwicuza iyo umaze kwakira Yesu kamwizera araza akakumara wavuze ngo yamaze inyota zose nari mfise ngo yambereye umutaka ngo yarampishije yampereye ubuhungiro ntusubira kunyiganyizwa n'imifunda niyo haje iryo rungu ryo kumva ngo n'ubunyakamwe ntugumva kuko ahantu uhora hari haba amahoro kuko ijambo ryiwe ritubwira ngo uwo uhoraho yubatse arubakika atwubaka mu buryo bw'impemu vie spirituelle ariko no muri santé mentale no muri vie émotionnelle arakuzuza akaguha amahoro ukumvura kunzu ukumvura hagijwe mu gifaransa barakunda kuvuga akantu ngo celui qui regarde à l'extérieur rêve mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ngurabira ku bintu byo hanze gusa ngo bankuko ararota ushuira ibintu ukabura ivyo ufata n'ivyo ureka n'umunsi ukabironka kitwa ngo n'umunezero akaba ari ama plaisir gusa ngo ariko iyo urabiye muri wewe ati nimba mbuza abavyeyi canke nimba naragize ikikomere iki niki nkarabira indani uhorana namaze kumwimika urakanguka ngo haguruka ukayangane ntuhaguruka ngo kayangane utimitse uwo mwami rero iyo umufise agukiza ivyaha arakubaka mu mpemu aguha amahoro yo mu mutima arakurihira amashure arakurera ukavamwo umuntu birenze bimwe byo kuvuga ngo ugiye akuza atabavyeyi kuko uba warezwe n'uhoraho uhoraho ni Imana itanga amahoro nta yandi mahoro hari n'igihe bavuga ngo
ngo umuorpheline azoba comble ngo ari uko ngo agize urugo ni gwiza kuko urugo c'est une institution divine ariko Paulo ngo umuntu wese abwizanye kuri na mugenzi we icyo nzico kugira umutware ni vyiza kugira umukenyezi ni vyiza kugira abana ni vyiza ariko nitwubakira kuri bo kuko niyo mwoba mubanye neza eje Imana imuhamagaye akitaba Imana wubakiye kuri we ariko iyo ufise umutware iyo ufise umukenyezi iyo ufise abana bishimira Imana kubw'icubahiro c'Imana ariko ubuzima bwawe ngo nziritse umutima hera cane wubakiye kuri Yesu ukamwimika mugakundana akaba umwami n'umukiza uzobumbwira aguha amahoro agukiza ibikomere akumara irungu ikirenge ico amaze kukubaka mu vyagukomerekeje ngo aho wakomerekeye Yesu arahagukomereza akazoca atuma ngo nawe ukomeza abandi ngo kugira duhumurize abandi tubahumurishije ihumure twahawe nawe ngwino kuri Yesu aguha ubugingo budashira agukize n'ibikomere akubake wubakike nawe ugende wubaka ubwami bwayo kubw'icubahiro ciwe Yesu aguhezagire cyane amen cyane urakoze cyane Madame Verra nibaza ko tuzoronderanya n'akandi kanya kindi kiganiro atari iki tukaguha akaryo nyene tugashishikara nyene kubishimangira neza ko muzotwita Imana idutije ubuzima n'amagara nta kindi twaremewe no kumwamamaza uwo mwami murakoze gose wakoze cyane ndabashimire na mwebwe mwako muradukurikirana mwumvise ko ari se w'imfuvyi mwumvise ko ari watabara mwumvise ko ari we akomeza abakomeretse mwumvise ko ushobora guca mu bintu bibabaje mugabo Imana ikabikuramwo ishimwe ikabikuramwo ibintu bizima rero ntugire ubwoba ntiwihebe ntutakaze ivyizigiro Yesu arahari ni washobora kuguha ivyizigiro ni washobora kuguhaza ukaba hari kibazo ufise cyangwa ukeneye kuvugana n'umukozi w'Imana hariho inomero iciza inyuma ya kino kiganiro uyandikire harabiteze kuganiriza kandi nabo nyene ndazi barakuganiza ivy'ivyizigiro usubire kurema ntiwihebe Imana irahari iragukunda ndabashimiye cyane mwese mwadukurikiranye tuzosubira mu kiganiro gikurikira Imana ibahezagire cyane